mbumba nta rindi kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we. Ubukera narondera umunezero nise umutima mpebuye, nariko ndarengana umukiza antegesha urukundo rwiwe. Ahandi ajavuga ngo nagajeje kunywa ku migezi y'amazi, ku migezi y'umunezero w'iyi si irakama, ndihebura rwose, njigirijwe ndarira cane. Sinarizwa nuko ntagufise, gushitsa aho mpumuriye. Unkoze ku maso ndakwihweza, nkubonye ndizwa n'igishika. Yesu abahezagire. Umwana niwe yabonye papa wiwe arize, aravuga ati papa sinavuga mubona pfuna arira. Kumbe Imana yari mufashe. Imana yari mufashe. Uwo mupapa aca yuzura mpwemu yera, arihana. Uwo mwana aravuga papa urizwa ni, aragwikina mu buzima. Ariko ndababarira, Imana yacu irakomeye. Yesu abahezagire. Imana yacu irakomeye, irahambaye. Iyo ifashe umugabo araregera. Iyo ifashe umugabo amanyama arahera, ukumva ariko araniha kubera igitangaza Imana ikoze. Nuko Imana irakoze, turakenguruka Imana imaze kutwegera tugashika hano. Ico ni igitangaza, tuvuye kure, tukurira amatire, tukurira ayandi, ariko tuba dufise ikintu tuje kurondera. Yesu abahezagira. Nuko rero reka nta bajana bataraganye, reka duhe kazi umuvyeyi pasiteri atwakire, aturamutse, adushikire. Ndabahaye ikaze mu ngoro y'Imana. Mwakoze kuza kandi mwazindutse. Ndabona ko mwamenye ibibanza ikibanza mwicayemo mu kigumye. Ivuga ngo akaruru k'intambara rumva karere. Akaruru tugende. Akaruru k'intambara rumva karere ma. Satana tabaza biwe bose. Ariko singibukoba nase gutabara, ntacangira komba hacane. Ninjira hera cane, Yesu yaneguriye. Ora amazi meza isoki takama. Manu niyondi isi yose, umutima w'Imana nagereye ahera cane. Satani wamubiyama arimagarara, watura singa bitishika kumuriro. Ariko ntashobora shingura karimbi, kumusaraba Yesu yashize. Ninjira hera cane, Yesu yaneguriye. Ora amazi meza isoki takama. Manu niyondi isi yose, umutima w'Imana nagereye ahera cane. Nisegenya niragu ukuri katwaka, umuyaga uhuse bigasubirako. Nzifata condo bakubu shizwe kudutane, nziritse umutima hatane. Ninjira hera cane, Yesu yaneguriye. Ora amazi meza isoki takama. Manu niyondi isi yose, umutima w'Imana nagereye ahera cane. Magaza
Umutima w'Imana Yesu abahezagire. Yesu yongera abahezagire. Tugira dusenge Imana. Bene data, ikintu nabonye Bibiliya ivuga ngo kwegera ngo wumve gusumba gutanga ibimazi. Nakubari ugira uje gusenga umwansi arakwangira ukamenga woryama wosinzira n'ibindi bikorwa wobikora woganira mbere n'abantu mbere woja no ku telefone mbere woja hehe kubera iki umwansi arazi akamaro ko gusenga ko ariko kuyagana Imana. Yesu abahezagire. Rero kuba watambutse ndakwifurije kubona Imana no kubona ikiganza ciza c'Imana. Haleluya. Kuba waje iki ni gitangaza Imana igukorera nanje nkoreye kubera Satani ntavyemera ntabikunda n'uyu mubiri twambaye ntugomba gusenga ariko nakubwiye umutima urabigomba ariko ukagwanywa ariko kuba twaje twameze nk'abacitse. Haleluya. Nk'abacitse nuko muri programu panga gusenga ntabwo uzobona kiretse usohotse wewe ukinyakura ati je ndagomba gusenga ndagomba gusoma ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Tudadusenge. Koze Yesu turakushimiye ko twegereye intebe y'inganji yawe kugira ngo twumve. Habwa icubahiro mwami wacu. Tugushimiye ko uvyemeye ko dukorana igihe ca mbere, igihe muri 2024 papa turi ngaha n'umwanya mwiza uduhaye, ni igihe ciza uduhaye ca mbere cyo kuba muri kino kibanza. Rero turaguhaye icubahiro mwami. Wewe ukreye ugushaka no gukora mu mitima yacu. Turagukengurukiye ko wabikunze. Turagukengurukiye ko waduhaye umwanya mwiza wo kuba muri kino kibanza tuvuye mu mihingo myinshi. Rero turagukengurukiye Mana. Mana ntagihe na kimwe wigeze ukoraniriza abayakobo ubusa. Wabakoranya kugira ngo Mana bahugure ubahezagire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero Mana ndagushimiye ko umuntu wese yegereye uno musozi w'amasengesho ndamusengeye kugira ngo Mana icyo akeneye icyahagije mu mutima ugira icyo ukoze mu mitima yiwe, ugira icyo ukoze mu mitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Uhabwe icubahiro Mana, uhabwe icubahiro kuko Mana uguhambuka kw'abantu ngaha mu isi ikintu cya mbere kiduhembura no kuba mu ishengero, ikintu cya mbere kiduha amahoro kikaduha ibyizigiro by'ejo na kubu ni ukuba mu ishengero Mana, kuko turazi neza Mana ko igihe ishengero ryavuye muri ino si ibibazo bizoba hazoba kawo muri ino si, ariko Mana ko ishengero rikiri ngaha, ko tukitwa ishengero, ko tukitirirwa izina rya Yesu Kristo Mana, na bya bibazo byose Mana turizera ko bigiye gukemuka mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera amakoraniro yacu Mana, abakeneye sanctification Mana, turasenze kugira udusanctifie Mana ijambo ryawe, ugusenga kwacu kutweze mu mpwemu no mu mishaha ndetse no ku mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagukengurukiye Mana, ndagukengurukiye ubusabane bwacu Mana mubandanye kugwira, tubandanye kuba kanovera mu nshuti n'abagenzi, tubandanye kuba kanovera ku buzi, tubandanye kuba kanovera mu mashure, tubandanye kuba kanovera muri kino gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Turisengeye nk'abarundi, turisengeye nk'ishengero ry'abarundi ngaha mu Budagi kugira tuba kanovera, turisengeye kugira tukubone muri ano makoraniro, turasenze kugira tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Abatahora bakumva bakumve, abatahora bakubona erega bakubone mu izina rya Yesu Kristo. Turakoranye Mana, utugirire ibitangaza, utugirire neza, utugirire neza. Turibuka amajambo watubwiye igihe dutangura umwaka mu izina
Yesu mugira ukora ikintu gishasha ngo mbega ntituzokibona. Turasenze rero Mana kugira ngo ibitangaza nutwumiza wabitegurira ishengero primitive ryarakubona naryo mw'izina rya Yesu Kristo. Kandi ijambo ryawe rivuga ngo uko wari uri mu ishengero rya primitive n'uno munsi ni kuri abakize ibimuga ababasha ukababohora. Erega Mana igihe twegereye kuri uno musozi tuba dufise ibituboshe byinshi, tuba dufise ibintu bitubakiye, bamwe tuba dufise ubuntu tugendana, ariko Mana iyo twegereye urababohora mw'izina rya Yesu Kristo. Mugende ishengero rya Efeso ngo ndetse n'abari mu bupfumu ngo bafata ibitabo byabo byari bizimvye ngo barabiturira mw'izina rya Yesu Kristo. Natwe rero turaturiye ikintu cyose cyo tubuza amahoro mu mitima mw'izina rya Yesu. Mana umwaka wa 2024 umwaka wo kuhishurirwa, umwaka wo kubohoka, umwaka wo kukubona, umwaka udasanzwe mw'izina rya Yesu Kristo. Turaguhaye icyubahiro mw'izina rya Yesu. Reka udukingire Mana, reka utugirire neza mw'izina rya Yesu Kristo. Erega Mana nukoresha ababishoboye ariko urakoresha bari disponible. Mana natwe turabaye disponible 2024 tugukorera uko tutagukoreye, tugushingira nawe uko tutayishinze mw'izina rya Yesu Kristo. Uhabwe icyubahiro Yesu, uhabwe icyubahiro Mana. Turaha Mana ukoresha abakozi bawe, ukoresha umuntu wese Mana aza kugutumikira mw'izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga ngo isengesho ry'umugororotsi riragira ikimazi kuri byinshi. Rero Mana turagukeneye, rega turagushaka uko tutobyibaza, turagushaka, imiryango yacu iragushaka, natwe turagushaka. Hari igihe tubona imbere ntitubibone neza, hari igihe ibyakubu nabyo tutabibona. Ariko Mana turasenze kuko wowe wanjye uri ndiho. Wewe ducishije muri ya mabarabara yose ndavyibuka Mana, ibyo ya mabarabara y'imbanjaruka, ibyo ya mabarabara mw'izina rya Yesu Kristo. Aho ugejeje ukora Mana umuririmbyi yavuze ngo Mana mbaye ngushimiye. Mana 2024 twari tuzi ko twobaye aha, ariko aho ugejeje ukora turagushimiye, turagushimiye. Erega ni intambwe Mana yo kugira ishengero ry'abarundi ngaha mu Budage muri Trostorf. Iki kintu gitangaza Mana, turagukomeye amashi ku bitangaza umaze gukora. Turagukomeye amashi kuko turazi neza Mana aha tuzoharongera umugisha. Erega Mana uzokora ikintu kandi tuzokibona gishika mw'izina rya Yesu Kristo. Uhabwe icyubahiro Mana, ukoresha abakozi bawe, ubakoreshe mw'izina rya Yesu. Habwe icyubahiro Mana kuri bigiye kuza mw'izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Amen. Nuko turageze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana ritwugururira. Ego umuririmbyi yavuze ngo vugana natwe Mana, turiteguye kukumva, vugana natwe. Yesu abahezagira. Turahaye ikaze mwene Data Perez niwe twugururira ijambo ry'Imana. Turamuhaye ikaze. Yesu abahezagira. Nezerewe kuresa nkunda, arankunda, nezerewe kuresa nkunda, naho nabi 150. Nezerewe ko Data wa twese yamenyesheje urukundo rwiwe, mu by'Imana yavuze byose, nta kiruta ko Yesu ankunda. Nezerewe ko Yesu ankunda, arankunda, nezerewe ko Yesu ankunda, naho ntabikwiye.
ndabaramukije kandi mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimiye Imana ubwanje kuba uno munsi ugeze tugasubira gukorana muri uyu mwaka mushasha, kandi ndetse nk'isengero turashima Imana ko ikidukundiye ko dukoranira hamwe kugira ngo twumve amajambo yayo. Uwasenze yabivuze, si iby'ubusa kuba uno munsi dukorana gutya, turafise byinshi twokwibuka tugashimira Imana. Yadomye ko aravuga amabarabara twaciyemo, kubera tumaze kubyibagizwa gatoya, hari ivomenga ibyari bikomeye, ariko ndazi tukibirimo byari ibintu bikomeye. Dufise impamvu rero nyinshi zo kuba hafi yayo, zo kuyikorera n'umutima umenetse, tukayikunda, igikorwa cyayo tukakigira icya mbere. Pasiteri Ijambo niwe yama ariko aratubarira ngo ntidushire imbere amayero canke ibi, sivyo twoshira imbere, ariko dushire imbere ico Imana yakoze. Twibuke, dusubire inyuma gato, twibuke n'utoba yaciye muri biriya, hari ikiganza c'Imana yagiye abona mu vyo yariko aracamo. Ivyo vyotuma twibuka. Umwaka uraheze, niwibuke mu mwaka uheze ni kangahe nabona Imana. Ni imisi yose. Umuririmbyi aca arabivuga neza muri iyi ndirimbo dutanguranye kuri iki gice ca kabiri. Wiyo nzimiye nkamubabaza, ntareka kunkunda, ntabikwiye, kandi kinsubiza aho Yesu ari, nuko nibuka urukundo rwiwe. Uru rukundo rwibutse wosanga atari urukundo papa canke mama bagufitiye, wosanga atari urukundo abagenzi bagufitiye. Ruri special, nta kintu na kimwe wamuhaye. Kumbura uno munsi abafise abavyeyi bari mu Burundi bavuga ati umwana turamukunda kubera icyo amaze gukora, kubera tubona intambwe agezeko, ariko Imana wovuga ngo yagukunze kubera iki? Nta na kimwe. Ugasanga iyo Mana yadukunze gutyo, ivyari turiko tubifata nk'uko umenga ndiko mfata igitabo Anesi yoba mpaye. Igitabo Anesi yoba mpaye ni ikintu gisanzwe, mugabe iyo Mana ndiko ndayifata gute? Yankunze je ntabikwiye, yatumye no munsi mba ndi hano, ndiko ndayifata gute? Nibaze dusome amajambo y'Imana mu mwanya muto n'amajambo yo kugurura. Abafise Bibiliya tuzingurure muri Yeremiya igice ca 3, duhere ku murongo wa 12 dushikane ku murongo wa 15. Abafise Bibiliya nibaza ko bamaze kuhabona, twosoma. Umutwe w'amajambo hatubwira ngo Uhoraho yinginga Isirayeli ngo yihane. Ku murongo wa 12, genda uvuge aya majambo werekeye iburaruko, utigaruka yewe Isirayeli inamusubira nyuma, ni jewe Uhoraho mbivuze. Sinzokurabana ishavu kandi kuko ndi umunyembabazi, ni jewe Uhoraho mbivuze. Kandi sinzokwamana uburake imisi yose, pfa kwemera gusa ukugabitanya kwawe, ko wacumuye ko jewe Uhoraho Imana yawe, ugakwiragiza irya n'ino ku mana z'inyamahanga musi y'igiti cose gitotahaye, ntiwumvire ijwi ryanje, ni jewe Uhoraho mbivuze. Garuka mw'abantu basubiye inyuma, ni jewe Uhoraho mbivuze. Kuko jewe ndi umugabo wanyu, kandi nzobagarukana i Siyoni, umwe ndamukuye mu gisagara kimwe, babiri mu muryango umwe, mbahe abungere bameze nk'uko umutima wanje ugomba, bazobaragirana ubwenge no gutahura. Yesu abaheze. Aya majambo y'Imana tumaze gusoma, Uhoraho yinginga Isirayeli ngo yihane. Ariko uno munsi ntariko yinginga Isirayeli, ariko yinginga rya shengero uhejeje gusenga yavuze y'Abarundi mu Budage, aha nyene Trostorf. Ni twebwe nyene ariko aringinga. Twokwibuka urukundo rw'Imana, vyoduha guca bugufi, tukihana, tukava mu vyaha. Twarakijijwe, twaraciye urubanza, ariko
mbega koko umutima wanje uranyemeza ko nihana nta kantu ndiko ndabagarira. Uno munsi womenga hariho ibyaha twamaze kurenza, womenga hariho akantu ni gatoya, ariko ijambo ry'Imana ritubara ngo icaha n'ikibi. Usambane, ntukane, ndakumbeshe ngireke n'icaha, imbere y'Imana n'icaha. Kiriko kinkura kuri umwe yankunda urukundo ata muntu n'umwe yamunze. Kiriko kigukura kuri umwe yagukunda urukundo ata n'umwe yagukunze. Abavyeyi barakunda abana babo, ndamaze kubibona kuko ndi umuvyeyi. Mugabo ugiye kwiyumvira urukundo rw'Imana usanga ari urutugu, usanga ari ururuti. Jewe umwana wanje aryamye bukeye mu gatondo, nta kintu na kimwe mba nakoze ngo avyuka akomeye. Mugabo Imana yoyo, jewe ndyamye wewe uryamye, iyumvire ikora iki? Mugabo nk'umwana w'umuntu nkiyumvira mpange porogaramu ejo mu gatondo nzoba ngize ibi, saa 3 nzoba utazi kuza kuryama ngo bucura amahoro. Mugabo kubera wa muvyeyi mukuru adukunda urukundo ata muntu n'umwe yadukunze, ariko aratwingingira kwihana uno munsi kugira ngo tube hafi yiwe gusumba uko twari hafi yiwe. We arazi uko abigenza, we arazi uko abikora. Ya masaha ageze ndavyutse, wewe ukabona vyutse, bikama porogaramu zo mu mwaka uza, zo mu myaka 5 iri imbere. Iyo myaka uko ndiko ndayipanga porogaramu, hari kontra dufitaniye nayo ko nzoba nkihana. Mugabo kubera yadukunze urukundo ata n'umwe yodukunze, birakunda ko tuzipanga kandi tukazishikako. Ikidukuraho Yesu ari n'icaha. Shengero ry'Imana twirinde. Womenga ni ikintu coroshe, naho rimwe na rimwe bitugora, womenga ico caha twocirinda kuko nta kindi na kimwe twomuhemba kuvyo adukorera, no kwirinda ico caha nyene. Ariko ijambo rije kutwinginga uno munsi kandi kavyonsi ntabwo twavuganye, ariko n'iri jambo sinari yuko nza no guhagarara ngaha nabo vyashize. Iri jambo ryakire n'iry'iwawe, wiyumvire niyumvire, ntabe hari hakurya ndabagarira kotuma wa mukunzi mfise angaha kutariko, mba kure yiwe. Ko mbaye kure yiwe ivyo nshikira turabibona, muzobibona. Ndazi bafise abagenzi mufise, turabibona ngaho hanze iyo tugiye kumumva ko biroroshe, kandi wanashaka ugaca uja mu biboneka kumenga no kwinezereza, umenga umuntu aranezera, ariko amahoro ni zero. Igitanga amahoro ni ukuba hafi y'Imana, ni ukuba mu nzu yayo. Nico kintu conyene gishobora kuduha amahoro, nico kintu gishobora kumva, gishobora gutuma Pio yofukama ngaha akavuga uko avyumva ataravye ngo nakari hariya. Ntacoshoboza guhagarara nkamwe ndababwire kwiga oya, urukundo rw'Imana conyene. Wiyumvire kuri urwo rukundo Imana yagukunze, ucuraba mu mutima wawe uko ata kintu coba kiriko kiragusubiza kure, kiragushira kure y'Imana. Uryibaze ndavyibaze. Yeremiya 3:12 kugera kuri 15. Naho muza gutaha umuntu aze gufata akanya, naho koba gato, wewe wabaye ngaha, wewe washitse ngaha ijambo n'iry'iwawe, naho koba akanya gato uze kugafata usoma aya majambo. Uno munsi ntariko abwirwa Isirayeli, ariko abwirwa twebwe, ariko abwirwa wewe, ariko abwirwa jewe. Nibaze nawe wibaze, niho n'igikorwa c'Imana kizotera kijumbe. Ubundi hari ivyo uriko urabagarira, hari ivyo ndiko ndabagarira mu mutima, bituma mba kure yayo, tugaca tugenda nk'abari mu nzira imwe, ahantu na hamwe tuzoshika. Ico dushikana kure cotuma umurimo w'Imana ugera kure, nuko umutima wawushingira intama, nawe umutima ukaba uwushingira intama, tukaba mu gikorwa twese ari ukuramiriza, kugira ngo tuzane benshi ku musaraba, kugira ngo turushirize kwicira bugufi. Yesu abahezagire. Dusenge Imana. Mana ugororoka, muvyeyi mwiza,
wadukunze ataco twatanze, ata nico twiteze kuguha kubw'urukundo wadukunze. Uno munsi twaje Mana nk'ishengero ryawe, twaje kugira ngo tugaburirwe nawe. Turaguciriye bugufi Mana, ibyo biba byaratuzimije birahari Mwami Yesu, ibyo twibuka n'ibyo tutibuka. Turaguciriye bugufi ngo uduharire utaduharuriye Mana, uzoba ukoze. Ico imitima yacu yipfuza co tugirira akamaro nukuba hafi yawe, nukuba mu byawe, nukwama turiko turakuririra, tugusaba, tukwingingira ko wogumana nacu Mana. Turagusabye ngo uzubane nacu hano hantu twakoranye. Imitima yacu irahuzagizwa, nyotewe, ishonje, yifuza kugaburirwa nawe. Ngwino tugaburire, ngwino umwe wese aze kuva hano hantu agaburiwe nawe, imitima yacu ihagijwe n'amajambo yawe. Nico conyene coduha amahoro, nico conyene cotuma n'ibindi byose tubonesha amaso tudongerwa ku buntu. Ariko bije bisanga dufise amahoro mu mutima, bije dusanga tuguciriye bugufi, bije bisanga tubanye neza na mpemu wawe, aturongora tukumvira, atubwira kwihana tukihana. Mwami Yesu, nivyo vyonyene vyoza biduha amahoro. Turaguhaye kaze n'aya majambo nyene Mana, uduhe kwama tuguciriye bugufi, uduhe kwama twihana, uduhe kwama tutahura neza uko twagenze bitabereye. Uzoba ukoze, mpemu wawe yigisha Mwami Yesu atahuze imitima iri hano hantu. Uzoba ukoze mukunzi mwiza. Turaguhaye kaze no muri porogaramu yose imbere, ubane nacu, uvugane nacu. Ishengero ryawe twakoranye, ngwino tugaburire, ngwino uvugane nacu. Mwami Yesu, ico twanse n'imigabo mibi yose y'umwasi, ibyatumwe n'umugwanizi byose turabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Uzoba ukoze, turaguhaye kaze. Ibidukwiye n'ibitubereye biduhere ubuntu nk'uko wama wabidukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana irakoze. Imana irakoze. Imana irakoze. Kuba imbere yayo ni iby'igiciro kinini, kuko twumva amategeko yayo. Hahiriwe uyashira mu ngiro, akumva icyo Imana imubwiye akagikora. Yesu abahezagiye. Yego. Nuko hari ahantu handitse ngo upfa kwemera gusa. Wumva ko hariye ngo urihe? Hari ikintu wumvise cyo kuriha? Niba umuntu yoriha amaraso ya Yesu, oya, yikoreye ibintu bikomeye. Ibyanje arabyikoreye, arabishikana. Kubamenya Imana bikwiye kwava mu byaha akaja mu nzira akagera ikirenge mu cya Yesu. Ni by'ukuri ibyaha nabyo bifite ubushobozi, ariko hari ububasha bury'ubundi. Yesu arabiruta, Yesu abahezagiye. Iyo umwemereye, yabwiye Yehoshafati ati Yehoshafati, intambara si yawe, intambara ni iyanjye, we genda wihagararire gusa. Gira umutima umenetse, ati nabo muri kumwe ubabwire bezwe, kuko ninabona mwabatejejwe simbafasha, simbagwanire, ariko nkabona mwejejwe mwese, genda ubabarire bezwe. Ngo baca barezwa, barihana, baca bugufi, ngo bambara amagunira. Haleluya. Umva iyo ntambara barwanye, barapfukamye bavuga ngo Mana tugirire ikigongo. Mbere baca babwira umurongozi Yehoshafati, dusabira ikigongwe ku Mana. Baca batarika ibiganza basabira imbabazi. Abansi baje ngo basubiranyemwo bose. Yesu nabahezagiye. Nuko rero Imana irakoze, pfa kwemera gusa mu mutima, emera. Hahiriwe uwihana akabireka, hagowe uza agakizwa ntakizwe akaguma mu byaha. Imigabo n'imigambi ntibe myiza, ariko wamana imigabo yo gutungana gusa, uzobona ikiganza ciza c'Imana. Yesu abahezagiye. Ntitwaje ku busabusa, ariko Yesu adukorere, Yesu atugirire neza, Yesu aduhezagiye. Yego. Nuko Imana irakoze. Yego. Nuko nibutse umubanyi ameze nk'umutunzi, cyangwa yari umutunzi kuko yari afise abakozi babiri, umuboyi n'umubone. Hanyuma umuboyi biramugora n'umubone, bari batunze ibikoko byamutoyi, bakama bajya kimwe kimwe. Umuboyi akakibaga bagasangira n'umubone. Rero mu nyuma umubone aca asubira gukoresha umuboyi mu buryo bwo kumureka. Agize icyo avuga yamubara ngo ndakureka,
ya nkoko bari bamaze kurya zitatu ngo ndakureka ya nkoko yari atunze by'imutoyi byinshi akaba bavuga ngo ntibari bazi no kubihanura mugabo bakabyotsa mu ifuru bakabirya izindi sinzi ko bateka ariko aca mariti aca ahinduka umukozi ahinduka kujakarira umubone nawe ngo kuba yamubariye ati tegura umwana mesi ibi n'ibi utabimeshe ndakureka si wayibaye ariyumvira igihe kirekire mu nyuma ba patro batashe aravuga ati jewe aho byakabereye ni kera abari umukobwa turandeka mugataramurega aca ategera abo bamukoresha kw'irembo aho ibipfukamiro nawe yakora neza arabasaba imbabazi asanga aje kugura sharafukama abara ngo mbabarire avuga arira ababaye kuko yakora ibikorwa byiwe n'iby'uwo mubona aravuga ati jewe ndababaye mu mutima iminsi yose agomba kundega nkamukorera iminsi ariko umunsi umwe aca ariheba aravuga ati databuja mbabarira ati wakoze iki ganyabe yitwa nyabene wakoze iki nyabe ngo je ngirira ikigongo ngo basinzoriha nani baramenya n'icarihe uzoriha iki kurira agumarira afukamye ngo mbabarira ngo naracumuye ngo naronone ngo nzoriha basi ngo muzobinkate basi ngo mbabarira umumama arababara aramuhagurutse yarafukamye ngo tubarindwi ngo basi bamutwara muri sale byagenze gute ngo mbabarira ngo narariye inkoko ati inkoko rero ngo za nkoko ngo haryamye jewe ngo nayiriye ngo hamwe navuga ngo ni ibikoko ahandi nkavuga ati ni jewe baramuhoza umberewe baramuhoza akumva ati nzoriha abamubari ati haguruka ko wihanye no kuriha ntuzoriha ibwira ati muga byagenze gute wazijyangwa iki ati twarasangira na naka erega naka nawe haheze umunsi umwe amara ngo amuzanira ibihuzu byose na bimwe abana bonona ngo mesa ati si mesa nawe aza yarihanye baramubabaye mesa ati si mesa ntumesa ngo ndabivuga tugenda uvuga erega yagiriye ngo za nkoko ngo zose nyabenda ngo yaziriye ate ngo ni nyabenda yazisangiye nani ati caki erega uwo utihanye arahanwa baca bakwiga wa mbonye atubika indaho wewe yarihanye niko ndavuga ngo pfa kwemera gusa Yesu abahezagiye iri jambo rije rinyibutsa ibintu byinshi ndababari umuntu wese yihanye arahari kuko inyuma y'imbabazi nta gihano inyuma y'imbabazi nta nkoni inyuma y'imbabazi ndababari mu ijuru hazojayo waciye bugufi agasaba imbabazi Imana yavuze ngo sibimaze ingoma ndondera imitima yayo Yesu abahezagiye nindarasaba imbabazi ngo bamukubire oya umuntu aciye bugufi imbere agasaba imbabazi ntibaraza igiciro c'ivyo yononye Yesu nashimwe ntibarabe igiciro c'ivyo yononye bigobe bibe byinshi amaze guca bugufi akavuga ati mbabarira ntibaraba ngo yakoze ibi ngo byangane uko ya imbabazi zisumba urubanza Yesu abahezagira none twajaho Imana iri haleluya ushobora kwinjira haryo nononye ntuninjira ndi umunyabyaha ariko Imana yongirira imbabazi ntasohoka ndi umugororotsi kubera iki amaraso ya Yesu iriba ryatobotse mu rubavu umusirikare yamucumise icumu hava amazi n'amaraso ibyo byose byari bije gufasha umwana w'umuntu ngo aharigwe Yesu abahezagiye nta makuru ngo nakoze ibi nta makuru ngo wakoze biriya imbabazi z'Imana zirabiruta ni nini ni nyinshi ni gitangaza Yesu abahezagiye tugira dusenge Imana yasenga datawera turagushimiye turagutengukiye kandi ko uri Imana nziza Imana nyabuntu Imana y'urukundo turagushimiye uhoraho wowe Mana yacu nyina amahoro nyina umugisha mwene data yagutuye byinshi yakwibukije byinshi yatuvuze ko byinshi ariko mwami aka n'akanya ko kwidagadura imbere yawe waratwugururiye turinjira nta cago nta rubibe nta gifashi nta contrainte turabana amaboko kwa papa none rero turaguhaye icubahiro turaguhaye ikaze
Mana dupfukamye ku birenge byawe, aha niho watugeneye. Iki ni ikibanza ciza Mana wahisemo mu bindi bibanza byose byo kugira ngo dukorane aha. Reka ukoreshe umukozi wawe, reka tugaburire dufungure, reka duhazwe nawe Mana, reka duhazwe nawe iby'ubugingo Mana. Aka kanya ko muri uno mwaka wa 2024, reka ku ntambwe ku yindi tugende twumva wewe, tugende tubona wewe, tukwishimiye uri nyene byose. None ndakweretse ubugiye kutugaburira, umuhezagire, umushireko kirazira, umuhe mwami, umurongore mpemuyera, kugira ngo ijambo ryawe ryongere gupesa hajya hantu mwami, turyakire natwe ritunyure, kandi tubandanye kuremwa no guhinduka, kugira ngo twumve kandi twumvire, maze duhinduke, twakira agakiza nyako kadasa mwami, kataraba ibirabago, ariko gashinze muri Kristo Yesu, uzogukoze kibirenge ca byose. Ndagushimiye ku byabaye byose, kandi tugushimiye no kubikurikira. Reka ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo.